mwiriwe mwese validere muri Pi Network, pioneers mwese mbahaye mwiriwe. Ni Vital agarutse, leader Vital and the country ambassador Stella Development Foundation Burundi. Nari ngarutse kugira ngo tuganire gato kuri update ziriko ziraba muri Pi Network. Before everything, I congratulate every pioneers aho muri hose. Mwumve ko muri abantu badasanzwe, mwumve ko muri abantu badasanzwe, mwumve ko muri abantu badasanzwe. Mumenye yuko mwagendanye n'umugabo akomeye cyane, Dr. Nicholas and Dr. Fan Chandia, mu mateka yabo atazigera yibagiranwa. So twarahawe update muri ino indwi y'umugisha, indwi idasanzwe. Update yagikurikira update ya Paski yari yabaye. Ni update ikomeye. D'abord bwa mbere hoho twarahejeje ikiringo cha P domain onction. No kuvuga ngo twari tukimaze nk'iminsi itari mike, amezi hafi atandatu, n'amezi atandatu twari tukimazemo kuva le 14 mars kugera le 28 juin kuri P today. Twari tuzi ko ariho turangiza ikiringo cha P domain onction, ariko twagikomeje batwongera amezi yandi 3, ariko twaraye tukirangije ku ya 30 Nyakanga 2025. Rero nagomba aho uri bikomera amashi washoboye kugura domain muri Pi Network. So hanyuma nkiri kuri iki kintu, mbere ko mba kuri update gatoyi, murabizi neza ko twari dufise amapi yagiye kuri kuma exchanger. Abantu benshi rero no kuvuga ngo nagoma ndababwire yuko twari tuzi, abantu benshi bari bazi ngo Pi irarose igiciro kubera ko batari baragerageje kwiga ibijyanye na blockchain ngo bamenye mbega Pi yaje imeze gute, iratandukanye n'izindi cryptocurrencies. Si usanga itandukanye na crypto zindi, uza gucumenya Pi mbega nayiha umugabane wahe. Niba utazi kwitandukanye na crypto zindi, uraza gucumenya ngo Pi ndayizi kuri exchange. But jewe nagomba nakubwire ngo Pi nasanze itandukanye n'izindi cryptocurrencies kubera ko mu byo twize n'ibyo twagiye turasoma ama update yagiye araba, kuko blockchain Web3 itwigishije ibintu byinshi cyane. Twasanze ifise position zibiri. Yari ifise position ya cryptocurrencies na position ya digital currencies. Ni ukuvuga ngo amafaranga ari digitale hamwe n'amafaranga ari volatile, ariko ahanini ifise uruhara rwo kugira ngo ishobore gukomeza ivora yayo. Yabaye uruhande rumwe rwo kugira ngo yitwe cryptocurrencies kubera ko hari ibigo byategerezwa kubanza kuyivalida byo muri Web3 kugira ngo ishobore gukomeza kuja kubaka uruhande rwa Web3 ari rwa digital currency. No kuvuga ngo rero cryptocurrencies isa ni yarangiye gute, kubera ko amapi bari bashyize ku exchange yarayo kugira ngo aze kubaka muri ecosystem indani, ariko abantu baciye babona kumenya ngo bagura isoko ryo kudandariza ko amapi, kandi mwari musanzwe muzi neza ko Pi itadandazwa, ahubwo Pi iragura. Pi ndabisubiyemo, ntabwo idandazwa, Pi iragura. Uti Pi igura iki? Pi igura ibintu bibiri, igura service ikagura na bien. No kuvuga igura ama product, igura ibintu ikagura n'ubufasha. Ibintu mu byumve neza, le bien et service niho Pi ihagarariye gusa. Niyo mpamvu itegeza kubakirwa muri ecosystem ajya madaps n'iziko ziriwa kuno munsi kugira ngo bikunde turonke le bien et le service, hama turihe muri ya mafaranga twacukura. Mugabo ntabwo twemereye kuja kuyadandaza kuri exchange, kuko kuri exchange COP yagenewe mu ntahure. Niyo mpamvu no munsi ugiye muri OKX
iramaze hafi nk'ukwezi nka kose iri muri mise à jour bagomba kugira ngo nturotira bitewe n'ingorane nini nturotira bitewe n'ingorane nini n'uyu munsi OKX ntushobora kurotira. Nari nabonye mise à jour ya OKX bariko baravuga yuko i deposit gushirako canke gushirako amapi kuri échangeur ya OKX wewe nk'umu custodia afise wallet ya custodia ava muri wallet ya P aja kuri échangeur ya OKX natanza kare kuri OKX ariko n'izindi niko zimeze nabonye na Pionix no munsi nayo yagiye muri update. So bivuze ngo OKX uno munsi ugira ushireko P kuri OKX urekure gushirako 0 n'ama0 indwi n'igiharuro kimwe inyuma. Ibyo meje no kubiverifya mu mwanya kuko ninjiye muri konti ya OKX nciye muri P browser ndi connecta indani muri system ya P kuri OKX. Ibyo nivyo bambariye baca bavuga no kuvuga ngo iyo ugiye kugira iyo ntuze yo deposit baca kugira ngo if you want losing your funds urashobora gushirako amahera arengeye ayo bakubwiye mugabo nono ntibinakunda uko nturenze iyo 0,0000001 ibikunda bisigura ngo guhanahana amafaranga kuri échangeur tuyakura muri échangeur tuyajana muri wallet byarahagaze. Ibyo rero bigomba kuvuga iki? Bigomba kuvuga ngo nkuko bari babitangaje mu itangazo ryahero kuri dashboard imbere yuko habaho itangazo riheruka, imbere yuko bari batangaje itangazo ryo kuja muri Singapore ko ravuga na update nyara babwire bari bavuze yuko iyi update ya V23 ishobora kuzotuma habihungabana kugeza naho amapi ari ku ma centralized exchanger ashobora kumara igihe ataboneka nayo. Now kuri OKX uno munsi ugiye kuraba muri nko muri historique usanga hariko 0. Ugiye kuraba muri Pionix kuri historique usanga hariko 0. Bisigura ngo n'izindi baraje nazo bazikureko. Nukuvuga ngo niba asanga hari hizo wabitseye wewe nk'umuhorodazi baza guca bazihitana bazitwarana nizo bari barashizeko nko kwa team bazisubize mu kigega kuko bari bazibahaye ngo muzubakishe muri system mugura ama domain mugurizo muzokubakisha app studio ariko ushobora gusanga uri ngaho ahubwo nizo wari ufise muri wallet wazijanye kuri échangeur. Nagomba nakubwire ngo pole sana ibintu byahinduye intumbero. So reka rero nivire hiyo mugana ko nabwira yuko ibya domaine byararangi kandi byarangiranye n'ivyavyo. Ibya domaine singomba kubivuga ko byinshi mugabo navyo bifise update yavyo nzoyibaha ndababwira ikiringo batanze cyo kugira ngo muzo claiming domaine zanyu ndababwire n'ikiringo cyatanzwe kugira ngo abantu bafise ama website yo muri kabiri kugira ngo bashobore gutanga ama website yabo bace baconnectinga n'ama username yabo hama bashire ku nganda zabo kugira ngo zitangure gukora ariko badafise inganda zango zikora abo bazorindira tuzorindira ikiringo cy'umwaka wose nubwo ufise domaine yiwawe kugira ngo abanze bavyige ko neza barabe ukuntu bikorwa. Ariko ivyo simvuze ngo bizohagarika open mainnet, simvuze ngo bizohagarika ibikorwa bya P network oya, ivyo ntibizobihagarika. So ivyo rero bya domaine nzobigaruka ko mu nyuma ariko nagomba mbere nk'usimbiza gato baraduhaye ijya DEX decentralized exchanger baduha swap baduha pools baca baduha zia update n'izindi mwarazibonye kubijanye n'amatoken muri wallet testnet ya Pi. Nukuvuga ngo baca baravuga yuko les developers bagende bubake amatoken no les pioneers tugire transaction test kugira ngo bikunde tuve muri iyi phase twinjire muri phase ya nyuma ya open mainnet. Mes chers amis ukabutabizi egera leader babizi wige wallet wige indani uko uswapinga uko ugira transfer DP ukoreje wallet cyangwa QR code uko ushobora gutradinga mu isoko ariyo decentralized exchanger. Ibi rero ngo bandabwire yuko niba bashizeho decentralized exchanger muce mwibaho hariho ama exchanger yakoze ama KYB azogenda kuri term et condition za decentralized exchanger ya Pi izoba yishiriyeho. Nukuvuga ngo utazokwemera kuba conforme na decentralized exchanger uwo ntazoshobora ku exchange ama Pi
ico rero ni ikintu gikomeye gose. No kuvuga ngo niyo mpamvu ubona ama exchange yaralistinze P ari ndani muri system kandi ariko arashiraho inzitiro n'imyango no kugara byose kugira ngo bagire ku mategeko ya core team. Utazobishobora azokwihagarika wenyene, ariyo nubwo azokwihagarika ntazokorera kubera isoko rikuru riri muri ecosystem indani muri P browser, niyo tuzokoperera ibikorwa byose bijanye n'ama transaction, swapping, trading, ibintu byose bizobera indani. So kubijanye n'ama token nivyo kugura token ikizimbutse rimwe na rimwe ni byiza mu gihe ushobora kuzosanga uruganda uzorokaneramwe ibintu, kuko barashaka kuzoca bavuga bati moyen de transaction, frais de transaction zizoba mu ma token yacu. Aho muri ico gihe uzoshita kuyirondera kubera ko ukeneye urwo ruganda kuja gukuramwe ibintu usanga yaraduze igwa menshi. Ico ni avantage ni inconvénient kubuzo watayiguze mbere, ariko kandi ushobora no kuyigura ikagutwara amafaranga atani kizomara. Iyo nani inconvénient. Ntawe mbwiye ngo nagenda azogura ama token kandi nta nombariye ngo ntaza yagure. Iyo ni choix iwawe bivanye na plan ufise. So abantu benshi baribaza yuko payi ari kuzopfa kurotira uko vyipfuza no kuvyiyumvira. Ihibambewe siko bimeze. Strictly terme condition za payi ziravuga kubijanye n'amawallet umenga ashakurane. Reka numve ko ashobora kuba arane canke arenga. Wallet ya mbere niyo bita multisignature. Multisignature niyo wallet yahawe abantu bagize ihatanwa muri hackathon. Abazo bafise wallet bita multisignature niyo ishobora kuzokwakira amapi menshi canke gasohora amapi menshi, kuko izo biri mu rudandazwa zizoba zikoreshwa n'amabanke ya digital, zizoba zikoreshwa n'ama e-commerce. Muca mwumva yuko gusohora canke kwinjiza amapi menshi it will be possible. Hanyuma hakaba iyo ya mbere, hakaca haba iyindi wallet bita master wallet. Master wallet zahawe abantu bafise ibihumbi byinshi by'amapayi. Sindamenya igitigiri bahereyeko kuko hari usanga afite 15, 20, 30, 40, abo bose ari mu bantu barose ico bita ama master wallet. Abatarazironka nabo nyene bamenye ko bazozironka, mugabo hari abamaze kuzironka indani mu ma wallet yabo bimaze kwiyafisha master wallet. Nabo nyene bafise uburenganzira kwakira pi nyinshi no gusohora nyinshi, kuko bazoba nabo nyene bafise nk'amande masignature indani, bazoba ari under control directly na core team. So hakabaho wallet igira gatatu. Wallet igira gatatu niyo bita wallet pro. Iyo wallet pro izohabwa inganda na cane muri izi zahora muri WebD ziriko ziragira integrated muri Pi, nizi ziriko zirubakwa mu ma app studio bazohabwa ico bita wallet pro. Nabo nyene bazoba bari mu bikorwa byo kudandaza, ariko urumva ko izo wallet zigenda zisumbasumbanya ubushobozi. Byumvikana ko wallet pro ni nko twovuga nk'abantu bagira ama mega canke aba grossiste uca mu byumva namwe, ariko bazoba bafise nabo uburenganzira bwo gushaka kurangura mu nganda zitandukanye. Mugabo bishoboka ko bazoba bakira amapi ari munsi ya multisignature canke bagasohora amapi ari munsi gato ya mastercard ya master wallet. Ivyo rero tuzogana turabimenya bukebuke. Ndiko ndaza kubabwira ico bita ama wallet, amazina yayo n'ubushobozi bwayo. Wallet igira kane niyo bita custodial wallet. Custodial wallet ni wallet y'ububiko. Les pioneers ukabuzi kutaguze domain, ukabuzi kutakoze app studio, uzumenye ngo uzorinda uva muri iyi si udashoboye kurotira amapi arenga 0.8. Kuko nubwo warotira no munsi birashoboka, nubwo woyinzi no munsi birashoboka, nubwo mwumva hamaze kujamwe inzugi ku mayishanjera mwami. Ariko nagomba ndakubwire ngo nubona baheje gusenkroniza bijya byose mubona bashyize muri wallet na passkey byose akabisenkroniza akabishira muri P browser ndani, uzoshimenya ngo barashizeho igiciro cha GCP kirabaye synchronise. Uzochumenya igiciro duteza kurotira kirazwi ni 0.8 pandatrani jour. Mu minsi 30 wewe ufise custodial wallet ntuzorenza ama pi ubusa n'ibice 8 ku kwezi.
uca wumva ko no kwakira ntuzorenza nkayo nawe ku kwezi. Nta wuzi ngo bazoyagabura mu bice binganangana gute, nta wuzi ngo ku munsi uzoburekure kurotera 0,, kombye, nta ubizi. Mugabo umenya ngo ukwezi kuzorangira ukoresheje 0,8. No kuvuga ngo ivyo byo kosohora yushatse cyangwa ukiza ushatse ego uno munsi birashoboka, mugabo ico gihe uzoshiramwo MP ntizokunda, uzoshiramwo 0,9 ntizokunda. Badashaka kugira ngo ibyo gize ntabwo bifitiye uburenganzira. So ibyo rero kuvuga ngo ndakubwiye ngo pole, kubera ushobora kuba wari ubishoboye kuba wokreya app studio ukaba wari gukreya domaine ariko ukaba utabikoze, ni ukuvuga ngo ntiwari uzi icyo ukora cyangwa wirengagije ibyo wategerezwa kumwe kwa cyagisabisho basenga hahandi ngo niyo bagije nategerezwa ngo niko naracumuye cyane ncumura mbizi nibigira nkana. Rero umuntu yakoze ibyo yikubiteho gikiriza asaba imbabazi kuko yakoze ibintu bibi mu gihe waberetse kubikora kandi ubizi ubona wo bishobora. Ariko utarabishoboye utarazi arimwo uwo nta kosa arimwo n'amahoro menshi. Domaine zaraheze, ariko kandi no kugira ngo dushikire n'urundi rugamba. Ibyo rero bisaba iki? Iyo se kandi bisaba iki? Birasaba ko we pioneers ahantu uri biragusanga uve hasi wige, kuko ko bati mu vyashikirije yavuze ngo c'est le moment d'étudier le web3 wallet ya Pi Network. No kuvuga ngo that is the time for to learn. No kuvuga ngo ni kiringo cyo kugira ngo twige, kugira ngo ikiringo nyamukuru faze ya nyuma ishike tuzi kuvyikorera. Kubera iki tugomba kuvyiga? Meshezami abantu sibeza, kandi nawe wenyine ubwawe uri kwanyumviriza, nawe nturi mwiza, kandi nanje ndiko ndavuga ntabwo ndi perfect. No, ntabwo turi beza. Umuntu mu gitondo arashaka ko gutwengera, ku mugoroba aza kudandaza. Umuntu ku mugoroba mushaka kugorobeza ariko muri ko murajya munwa, kumbe saa 8 y'ijoro nibaza kuzana abantu baje kugufata. Abantu ntabwo turi beza. Ushobora kuzomumbwira ngo mfasha, ukabwira umuntu ngo mfasha akagira itama. Mwibuke ko Yuda ntiyagurishije umwana w'Imana kubera ko yaramwanka, ariko yakunze amafaranga cyane. Yarazi yuko nibaza kumufata batamushobora. Rero abantu tumeze uko. Ushobora kwereka wallet ya umuntu ukamubwira ati ngomba gukuramwo 0,3 kugura imodokari, mfasha kugira transaction. Akaca hera kuri 0,7 wiwe akabanza akayarungika, hanyuma akaca agira transaction ya 0,3 yiwawe, hanyuma akaca avyuringa iyo 0,3 akaca kwereka ati nahije kugira transaction. Kubera kutazi kuvyikorera akaca avayo muri wallet akaca guhereza wewe wasohoye 0,3 mugabo kumbe Pi yose yasohotse. Ako nakaroro gashoboka, kubera ko ashobora kuzoba afise master wallet, ashobora kuzoba afise pro wallet, ashobora kuzoba afise multi-signatory wallet, wewe atabyuzi kubera ko ari mu kazi. Ashobora kwakira Pi zitandukanye, kandi iyo wallet ya master wallet canke multi-signatory canke wallet pro urinze bayiguha gushiremo cyangwa wakikira code yayo nayo ufise yose yo yatora amapi yose kayatwara. Wocu umenga ugiye kubitsa muri banki, kuko bizaba birekoye gufata amapi yawe yose ukabitsa muri banki ukayagererayo, bagashaka guca guhinguzanyo yo gushira kubakira ikigo kinini yagitwara amapi nka 5 mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi 2, kubera ko amapi yawe abitse iwabo muri banki. Niyo uzoyagerera amapi nka 40 cyangwa 50 abitse muri banki, c'est possible kubera ama multi-signatory azoba arekure gutora amapi menshi. Aho rero wewe ntuzobutse uwo muntu haye agufasha, kuko nta umuzinanye. Wewe umuntu umugize uramwizeye cyane, uramuhaye umufasha, aci yatwara 20 akweretse transaction 0,3 gusini ntakweretse, aci yava muri wallet, uzosura kwinjirayo haciye igihe, hanyuma we nuzosubirayo mu masezerano kubera ko azafite n'amasezerano na Pico team uko bashaka kubika amapi y'abantu. Wewe naho uzosubira apa baciye nk'amezi 2 cyangwa ukwezi, azoyaje kuyadandaza, azoba yarungutse, naho bova ko habaye rero akakubwira ati tuzatora ibintu ngaha. No kuvuga ngo yazoba kugize business yiwe, uzozo yatora iwe ariko aradandaza yose, azareka aramuha inyungu, nuko azoba yarose amapi makeyi. So sinema kuvuga byinshi, mugabo mfise byinshi cyane kuri update, ni nyinshi cyane, ariko icyo ngomba guhamagarira abantu ni mwitegure. Tugo turategura ko dushaka kubigisha umuntu ari hafi n'uri kure, ariko kameme
mushobore kwinjira muri faze ya nyuma mufise nini notion de base apropos y'ibi bintu bari baduhayemwo mise à jour. Rero reka nayo twongere tuganire gatoya ariko vyinshi biri nyuma, kandi aya majwi turiko turayumva uno munsi mengo nta gaciro twoyaha, ariko ejo twongere tuganire gatoya ariko vyinshi biri nyuma, kandi aya majwi turiko turayumva uno munsi mengo nta gaciro twoyaha, ariko ejo tuzoba tukeneye kuyumva atagishobora kuboneka. Mwihutire kumva gushira mu ngiro ibyo turabahamagarira, kuko namwe bizobagirira akamaro ejo. Ndushaka umuntu azorira arira aho twumva, kandi twari tuhari twaranabahamagaye kugira ngo ukuri tubafashe. Gerageza umuntu wese rero yitegure en cause en conséquence kugira ngo mwige ejo muzobe muri muravyikorera, mumenye ukuntu mwinjira mu masoko, kuko ndabizi benshi ntavyo bazi. Mumenye ukuntu muzogira ama order, mumenye ukuntu muzogira ama commande, mumenye ukuntu muzogira ama transaction, mumenye ukuntu muzokoresha wallet, mumenye ukuntu muzokoresha ama QR code, mumenye ukuntu muzoswappinga, mumenye ukuntu muzo exchanginga, mumenye ukuntu muzo tradinga. Ibi byose babiduhaye ko agise ngo tuvyige twongere tuvyigishanye, kuko ejo nivyo tuzoza turakoresha mu bikorwa tugiye kwinjiramwo nyezina. Rero narandiriye cyane, twagomba tugaragaza umunezero, turanezerewe cyane kuba aho tugeze ni heza, kandi nizera ko namwe mugenda mubibona, mugenda muvyumva. Abadashobora kuyinjira indani muri P-browser ngo bashike muri systeme, mumenye ko ibintu twari turindira imyaka myinshi, ivyo ari byose ejo bundi aho bukera turabishikamwo, kandi tunezerewe tuguwe neza. Rero reka ndabashimire abantu mwese biko muranyumviriza. Iyi audio muyitange aho ugomba hose uyitange, kugira ngo abantu bayumvirize, kugira ngo abantu bamenye amakuru mashasha. Nubwo ndaciye ku masonga, tuzogenda twimbika buhoro buhoro kuri kimwe kimwe kugira ngo bikunde bigende neza. Ariko igihambaye nuko twicara tugafata kanya tukiga uko bigiye gukurikirana. Ndabakunda cyane, mugire umugoroba mwiza, abandi mugire igitondo ciza, mwarahezagiwe.